Shalom akunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, ndashaka tuganire ku vyerekeye umugisha w'Imana waciye muri Abrahamu. Imana yamubwiye ati amahanga yose azoronka umugisha biciye kuri wewe. Ariko umuntu ashobora kuvuga ati none je ko ntari umuyahudi, ko nasa amaraso y'umuyahudi, ni gute naronka umugisha w'abayahudi kandi ntari umuyahudi? Ariko tusomyire mu ry'Imana muri Galatiya igice ca 3, Paulo arasigura neza yuko nubwo tutari abayahudi, kubera igikorwa Kristo yakoze igihe yaducungura imivumo agacika umuvumo ku bwacu. Umurongo 14 rero muri Galatiya 3 umurongo 14 avuga ngo ni kugira ngo umugisha wa Aburahamu ku bw'abapagani ushike muri Yesu Kristo. Abapagani akoravuga ni bande? Nayandi mahanga, harimo Burundi, harimo Rwanda, harimo Kongo, harimo Ubufaransa, harimo Ubutaliyano, ayandi mahanga yose atari Israeli niyo Paulo yita abapagani. Abapagani vuga yuko basenga izindi mana atari imana y'ukuri, atari imana ya Abrahamu, ya Isaka na Yakobo. Rero ngo kubera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, aho yemera kubambwa akikorera umuvumo agacika umuvumo wenyene ku bwacu, nuvuga yuko imivumo y'ukuri twebwe kwera icyaha yacihanagurwa, tuje turonka ivyo abayahudi bashobora kuronka ntabwo twabironse biciye muri Yesu Kristo. Rero Yesu Kristo igikorwa yakoze ku musaraba ni igikorwa gikomeye cyane, vyatumye umuvumo w'ivyaha utagira ubushobozi kuri twebwe. Nico gituma rero kugira umuvumo ukuveko uje muri iryo sezerano Yesu yatumye turonka, bisaba ko wihana ukakira Yesu Kristo, ukemera igikorwa yakoze ku musaraba, ukemera ko umunyavyaha, hamuka mwakira akaza mu buzima bwawe. Rero iyo Yesu aje mu buzima bwawe, ubushobozi bwa Satani, ubushobozi bw'ivyaha burasambuka. Ariko sivuze ko bihera nyene, bisaba ko wewe ufata iyo ngingo ukavuga ati Yesu, kuva uno munsi uri umwami n'umukiza wanje, ndemera ico wakoze kandi agushima ko umugisha wa Abrahamu unshikiriye biciye kuri wewe. Uwo mugisha wa Abrahamu ushobora gushikira udaciye muri Yesu Kristo. Nahandi hari umugisha atari muri Yesu Kristo, nahandi ushobora kubohokera ivyaha atari muri Yesu Kristo. Ushobora kuboshwe n'ivyaha, ushobora kuba uri mu kaboregwe, mu busambanyi, hari ibintu vyinshi bikwinzigiye ko hari benshi bakora nkurikira bashaka kuva mu vyaha bikanka kwera umuvumo uri kuri wewe. Ni wakira Yesu Kristo, sivuze ngo ubwo nyene ngo inkomezi zose ziza kuri wewe, ariko uraharigwa ivyaha vyawe. Izina ryawe rirandikwa mu gitabo c'ubugingo, uracika umwana w'Imana, ubuzima bwawe butangura gushasha. Ivyo ukurandura ku isi vyose si bibi. Nimba ari vyiza, ushaka gutera imbere, ushaka gufasha abana bawe, ibintu ushaka gukora ni vyiza, ariko wame umenye ko hari umunsi